Sinzi ko hari igihe wicarika abana. I don't know if you have a time to sit with the children. Naho tugira ibikorwa byinshi. Even though we are very busy. Uyu mwanya wo kwicara n'abana. This time is very important. Tukababwira iyo twavuye. Tell them, the children, where we came Naho from. tugeze uyu munsi. And where we are today. Umuntu mbere yo kugira abana bumve ko hari Imana mu ijuru itabara. So that the children can understand that there is a God in heaven who can come to rescue. Bumve ko hari Imana mu ijuru ikura umuntu ku cyavu. A heavenly God who can take you from the scratch. Ikamwicarikana n'abahambaye. And made you to sit with those respected Uyu mwanya people. tuba tuwukeneye. We need that time. Muntu mbere yo kugira ngo So that kubaha Imana bigumeho. respecting God can be restored. Ukurunganwe rugenda rukurikirana. As the generation we come to pass. Kutabikora, If you don't do that, nibi dusanga twavyaye abana. that's when we have children. Twebwe tukiruka ngo tugiye mu bikorwa vy'Imana. We serve God, Abana baturaba. and the children are watching us. Baturaba nk'ikirori. They're just watching us, Baturaba nk'ibigugu. watching us as a fool. Ivyo mujamwo. What are you doing? Ivyo bintu vya Yesu. The things about Jesus. Nibiki. What is it? What is it? Naho biva. That's where it comes from. Kuticarika abana. Because if you don't sit up with the children Tubabwire ibitangaza Imana byose yagira and tell them the miracles from God, intambara Imana yagira all the tugwanira. battles that God has Na fought for n'uyu us, munsi until today, nababwiye ngo intambara ziraba. I have said that there are battles. Burya hari icyo Imana yakoze. There is things that God will Mu do muryango nk'umuvyeyi. in the family. Kwicara mwese muri hamwe nk'abana Family, n'abana. children and parents sit together. Ukababwira tuti Imana yadukoreye Tell them igitangaza. the miracle that God has done for us Ukabashingira intahe. and give them a Ivyo testimony. bintu birakenewe cyane. That's very important. Bituma abana babona ko mufise Imana. That we made the children to understand that you Bituma have a abana God. babona ngo hari Imana ikora Children, ibikomeye. we know that God can do Ariko mugiye mu miracles. cyumba na madamu. If you go in your room, you and your Ukajya wife, Imana yakoze. and say, God yakoze did miracles, ibihambaye, He did mbere great mugashima things, Imana, and we thank Him. n'ukurira mukarira, and you cry, zoherera iwawe na madamu. that will only be for you and your Mugabo wife. w'abana wavyara. But the children, Ivy'Imana ntubabaze. they will know anything about Ivy'Imana God. ikora ibitangaza ntubabaze. The miracles from Kuko God, they ivyo won't know bitangaza anything. ntavyo barabona. Because they haven't witnessed the Wabavyaye ufise miracles. imodoka. You have had them, you Wabavyaye have the ufise ivyo car. ubagaburira. You have the food to give Ivyo bindi them. bitangaza bo ntavyo baba babona. They don't even know the miracles that Bicari happened before. kubabwire. Sit with them and tell them Twaravuye aha. that we came from Imana this yakoze place. iki? God did this. Nimba n'uyu munsi hari igikomeye yakoze icari kubabwire. Even if today God has done something special, Kugira tell ngo them, kubaha Imana kugumeho. so that the respect to God will be restored Ukurunganwe rugenda rukurikirana. when the generation will come to pass. Sanze Imana iri mu ruhande rwacu,